kaze kuri e-plus only channel ishobora kuguha amabuzz atandukanye, inkuru no kumenya byinshi mu byishije mu mice ijanye n'umuziki, akaranga, amasinema eka n'ibindi byose bitandukanye. Ntibibagire gukora subscribe kugira ngo ubandanye uryoherwa kandi uhabwa amakuru menshi kandi meza kandi ashushe. Nyita official Kayal kumbuga zose ndiko Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Nizere yuko mwebwe mwese muriko murakurikirana channel mwamaze gukora subscribe. Hama ntibibagire gufyonda kuri ako gakengeri kacakaza kugira ngo misi yose ashize ku amakuru mashasha uzobuwa mbere kuyaronka. Umwaka rero urangiye 2018 zira yuko bashi bakeneye kumenya muri bimwe byagiye byaca ku mbuga ngurukanabumenyi mu maradiyo atandukanye ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, cyane cyane muri industry ya 257. Musi nahisemo kubazanira abaririmvyi batanu, abaririmvyi bashoboye kuvugwa cyane, bashoboye gushigwa ku mbuga ngurukanabumenyi nyinshi zitandukanye. Abo nabo ni bande? Ufata ikibanza cya gatanu ni Ngurukanabumenyi Boniface aka B Face on the floor, umwe mu ba rapper yakoze ibintu byinshi cyane. No kumenyesha ko yatangiye kuvugwa cyane ku ndirimbo La Différence, ariko inyuma ya La Différence yaragarutse arakora ibintu bitandukanye, aho yashoboye kuja no muri label ya TMG, ariko amaze kuva muri TMG harabayeho amakuru menshi, baravuze byinshi, aho mbere no mu manager wiwe yashoboye kwandika ibintu byinshi cyane kuri we, ariko Bface ntiyacitse intege. Yasubiye kuvugwa cyane boyise hitamwe yari indirimbo yavuga ku baririmbyi ba gospel batatu, aho harimo Princiel, harimo Big Zoe, harimo na GN Lofis. Ariko ntivyahereye ngaho, amaze kuja kuririmba muri challenge yari yiswe Ikiri ku mutima, wagasora indirimbo yitwa Ibiri ku mutima bitanu. Abakunzi b'umuziki bose ntibabuze ayo bavuga, kuko ikintu kuri YouTube channel ya Bface urasanga ama commentaire menshi cyane, abantu benshi bamukeza. Bface ntivyamugejeje aho, nizere ko benshi babizi, aho vyamurangirije gushobora gutorwa nk'umuririmbyi umwaka wa 2018 kuri RFM. Ikibanza cha kane gifata uwitwa Nziga Masabo Vianney aka Vishu Love canke Vishu, ava muri Peace and Love. Vishu Love inyuma yaho Bobo Peace ashoboye kwitaba Imana. Abantu benshi baravuze bati karabaye ntazusura kuririmba, ariko yarerekanye yuko afise ubushobozi bukomeye cyane mu muziki ndundi. Vianney ni wa muririmbyi twashoboye kubona muri uno mwaka yiyerekereza cyane public yiwe, akabaha umuziki uryoshe, agakora ikintu kizima, ikintu kibereye ijisho, aho mbere n'abafanzi bagiye baramwegera ari benshi. No kumenyesha ko Vishu Peace and Love yavuzwe cyane mu biteramo yagiye arakora, muri tours zitandukanye yagiye arakora, aho asohoye indirimbo ku Gatumba, yarashoboye kugushika ku Gatumba kweli. Yarakoze ibintu byinshi cyane, n'igihe yagiye kuvugwa cyane gose, n'igihe hazana igiteramo cari gifise izina ritandukanye n'ayandi mazina yose, yakaba cari igiteramo ciswe ata munyamahanga byashoboka. Igiteramo cari giteye igomwe, aho yari yashize ku mugaragaro album zibiri. Ufati kibanza cha gatatu ni Mugani Desire canke Big Farious Big Fizo, aho kuva mu kwezi kwa kabiri aguma ari mu menwa y'abamenyesha makuru n'abanditsi, kuko vyarabonetse cyane ko yashoboye gukora ibikori nka muri uno mwaka. Aho ndakubwira ni kuva aho yakoreye igiteramo ari kumwe na Juma Jux hamwe na team yose ya Bon Two Boy, cyagiye kumutuma bavuga kandi cyane, n'igihe yashobora kugira ubugeni hamwe n'umugore wiwe Akimana Stain, agashobora no kumusohora indirimbo yise Stain. Fizo ntivyahagarikiye ngaho onye, uno mwaka arasohoye indirimbo nyinshi zavugishije abantu banshi cyane, bivana kuzikunda canke kuzanka, kuko murazi ko comments zose zakigwa yaba positive canke negative. Kubw'ivyo ndakumenyesha yuko yagiye kurangiza umwaka ariko aravugwa gose kubw'indirimbo ziwe zine zashoboye gusohoka ataruhusha abitangiye canke atariwe yazisohoye, aho bavuga yuko izo ndirimbo zasohotse bazivye. Ariko kandi yarangije umwaka mu giteramo yakoreye Ngozi, aho hashoboye kuboneka imodoka yiwe yagize isanganya, ariko we ntaco yabaye.
umuririmbyi afata ikibanza ca kabiri ni Abubakar Karume aka Satbi, wa muririmbyi yavugwa cane muri uno mwaka nk'umuririmbyi yahindaguye ama management menshi, umuririmbyi yakoze indirimbo nziza cane, umuririmbyi yasohoye amasanamu atandukanye, umuririmbyi yakoze tour ya No Love, umuririmbyi yashoboye gukora amasezerano hama akayahindagura wenyene avyumviriye, ni wa muririmbyi ari muri Kora Entertainment afise Empire Avenue, ni wa muririmbyi ari muri Trust Nobody, kuko gushika nubu ndakeka yuko amasezerano atarahinduka. Satbi yaravuzwe cane mu biteramo bitandukanye aho yakoze na South Soul n'abandi baririmbyi benshi bagiye baraboneka. Satbi ni wa muririmbyi yagumye ari mu minwe y'abantu bose na cane cane babandi bakunda umuziki wiwe, aho ndakumenyesha yuko na bamwe bawufana cane, ari bo Team Satura. Umuririmbyi afata ikibanza ca mbere ni Ngendabanka Natasha yavuzwe mu Burundi no mu makungu, aho cha tuvuga kuri media tour yashoboye gukora muri East Africa, tukavuga mu giteramo yakoze muri Europe, ubu onya akaba yagarutse mu Burundi aho naho nyene yabandanyije akora ibiteramo bitandukanye. Ni wa muririmbyi yavugwa hariko arakora tour yiwe yise Uburundi bwacu, ni wa muririmbyi yasohoye indirimbo muri uno mwaka na Fali Ipupa ikaguma ivugisha abantu benshi, ni wa muririmbyi yakoze indirimbo nyinshi zitandukanye ari musi ya management iri hanze y'igihugu, ni wa muririmbyi yagumye ari mu kanwa k'abantu batandukanye, aho mbere yashoboye no kuvugisha abana bato bato benshi bakaguma bavuga ivyiwe, ugasanga ama video atandukanye ariko arashirwa ku mbuga ngurukanabumenyi, bana benshi bavuga ngo mubi bona gute, terme nshasha yashoboye kuzana muri uno mwaka. Abo nibo baririmbyi batanu bashoboye kuvugwa cane muri uno mwaka ku mbuga ngurukanabumenyi, mu maradiyo atandukanye, eka no mu bimenyesha makuru bitandukanye. Ndakumenyeshe yuko hariho ibindi byinshi nifuza yuko no kubwira, ariko ndazi ko nawe ufise byinshi bashaka kumbwira, ntibibagire kuja muri comment ushobora kwandika ibitandukanye kuvyerekeye bano baririmbyi batanu, canke n'ibindi wari wifuza yuko nshobora kuvuga ariko ntashoboye kukubwira, kandi urashobora kugira like kuri no video. Ariko ndakumenyeshe yuko nimba ushaka gukurikirana ibikorwa byose bizuza biracanga ku channel ya E+, ushoboye kugira subscribe canke j'aime, canke ukagira ati ndakunze, mugabo ndakunze ntayihari, ni j'aime canke subscribe ko ni Congereza n'igifaransa gusa, hama ukaca ufyonda kuri ako gakengeri kaza kuza kugira ngo uko nshize ko video aba ariko uyironka.